ndakora mukije nizera ko ukomeye nizera ko udundega uherereye hose muri video y'ino munsi ndakwereka ukuntu ushobora kubaka channel from scratch ukuntu bigenza hama nkakwerekana settings zitandukanye zigupermeta gushobora gushika kuri biriya kuko akeje ufuye kubaka channel hama ugira ama settings amwamwe wisanga udashobora nk'akaruro gushira ko video irenza 15 minutes cyangwa ugasanga dushobora gushira ko thumbnail uko thumbnail ijya foto igaragara cyangwa ibonekana kuri video waje kuyikora yibonekana itari no muri iyo video hama birafasha ko abantu bashobora gushikira ivyo wakoze kuri ubwo rero ndakubereka ama settings atandukanye ukenera iyo heje gukrea channel ngenda bereka ukuntu ushobora kuyikrea from scratch hama nyimba rya mbere ryo kuri channel ndakuhaye ikaze ndakuhaye karibu ku YouTube channel yanje Jenny twa Armstrong Will hama ndi entrepreneur linye kuri no YouTube channel ndagufasha gukuza YouTube channel kuko n'uburyo butandukanye ndashaka gukorera muhira akaronka amafaranga akeneye atenze gutunda ku kazi akoresheje gusa internet kuri ubwo rero fyonda canke ukande ahanditse subscribe wongera ufyonde n'agakengere canke inzogera kugira uzuka muronka notification ushaka ufashize ko video ushasha tutarinze gutabarira reka dutangure video yacu. Wowe urumwe mu bantu benshi afite indoto yo gutanga gukora akazi muhira canke kwagura amasoko y'ibyo basanzwe bakora bifashijemo n'urubuga YouTube. Hamwe wowe urumwe muri bo udusaba umubonano kuri WhatsApp canke dusanga aho dukorera. Tugufasha igikorwa nyamukuru cyo gucagura niche canke intumbero ugomba guha channel canke chaîne yawe tugagufasha kuyubaka. Turakwigisha uburyo bwiza bwo optimiza ama video yawe maze gutanga kuronka ama views bidatevye. Tukaguha ama outil canke ibikoresho uzogenda ukenera muri urwo rugendo ndetse tukanagukurikirana muri urwo rugendo gushika utanguye kwinjiza amafaranga. Vyose tukabigufasha igiciro kitavuna. Iga, menya, imbura na YouTube. Okay, ikintu cyambere cyo guhera ko utegereza ko ufise Gmail account donc ijya konte ya Gmail dukoresha mu kubika ama email rero kuri abo bataba bayifise canke batazi ukuntu ubasha gukrea Gmail account ngo ndaberekeye nyarutsa cyane mu munota umwe gusa ukuntu ushaka gukrea Gmail account kuko niyo twubakira ko YouTube channel. Uraja muri browser yawe isho kuba ari Chrome canke Mozilla canke yari yose browser yose urayugurura hama rero ngaha ugaca wandikamwo Gmail sign up canke créer un compte nyimba ikifaransa cyo kuwangukira canke Gmail sign up new account ugaca uklikako ugurura muri onglet hama tudukira kuri ya mbere create Gmail account ugaca uklikako kandi hama tugaklika kandi kuri create an account hama ucawuzuzamo amazina yawe first name ni prénom no kuvuga zifite witwa nka Marie n'urugero hama no yawe kawa witwa nka Kaze dufate no kuvuga ucagura ukuntu ushaka ko Gmail yawe izoba imeze kadufate nka Marie Kaze Marie Kaze okay tuchagura password uchuyi confirm kandikamo password wanditsemo na magochu klika kuri next kuvuga turabona yuko banditse ko that username is taken try another no kuvuga iri zina ryamaze gukoreshwa reka twongere ko nk'akarero Marie Kaze 2020 next kuvuga iri disponible no ko bikunze no kuvuga uri bayikoresha Chrome ashaka gucusova ngaha kugira ntizorinde gusaba password hama ashaka gusaba rero nimero ya telefone kugira juste pour la confirmation ugaca ushiramo nimero ya telefone hama ushira ko igihe wavukiye tuza ko ufite 18 quand même ugaca wandika ko uri umukobwa canke uri umuhungu hanyuma ugaca uklika kuri next bachakurungikira message kuri nimero watanze comme ça ugaca confirm ugashiramo code bakurungikira muri telefone yawe
kode bandukiye irashitse cyuzuza ngaha nyene verifier ibi katubwira skip aha naho ucu se suppose ko ucu usoma iyi privacy policy amategeko ngenderwa ko ya Gmail hamro chimwe mu munsi akacaza yibuto ya agree yo kwemeza ugaca wemeza iraheza aye ubu cette fois-ci Gmail yamaze kuba créé ucu fyonda ngaha aye kuri utu point gutya hama gacu klika kuri aka envelope kari ngaha babiheze kugira ushe winjiramo muri machine yawe winjire mu Gmail account yawe comme ça tu créer rero YouTube channel. Okay, intambwe ikurikira rero ugura indi onglet hama ugacu wandika youtube.com hama rero ugacuza ngahaye ugacu winjiramo kugira sign in uklika ko kuri kano kantu wana ko turimwo muri Gmail account nk'iyaba harimo yindi Gmail zawusha zitonda ari nka zishenze 3 muri ico gihe ucagura iyi wa create canke ushaka ko kugira kubakira ko YouTube channel yawe hama ikindi kintu kumenyesha nuko byiza amazina ari kuri Gmail account yawe yo amazina yawe y'ukuri ari kuri karanga muntu kuko hageze ko bakuriha hageze ko YouTube ikuriha mu buryo canke buriya birasaba ko amazina ari kuri Gmail account yawe aba asana yari kuri account yawe muri ico gihe baye hariko amazina adasabye bizana ikibazo rero byiza ubakira YouTube channel yawe kuri Gmail iriko amazina yawe y'ukuri ushitse hano rero ucu klika kuri create channel ngaha hambwa cufunda kuri get started hama mu gihe ukeneye ko channel yawe yitwa Marie Kaze yitwa uko usanzwe witwa ushaka guklika ngaha ariko mu gihe ukeneye ko channel igire iba nka brand udo ikaba ifise irindi zina ritandukanye n'amazina yawe witwa ucu klika ngaha hambwa candikamwo izina ushaka guha iyo channel yawe mu mbere ko ubaka channel ni byiza ko wafashe umwanya wo gucagura niche canke topic uzoruvuga ko kuri channel yawe narakoze video yerekana neza ukuntu umuntu ashobora gucagura niche n'ivyo kwisunga mu gucagura niche canke topic canke sujet uyo uvuga ko kuri YouTube channel yiwe nyuma utazi utaracagura sujet urashaka kuraba iyi video irakwereka neza ingene ushobora gucagura niche canke sujet reka dufate ku channel yawe ari yifasha abantu gutakaza ibiro akarorero reka roce tuyita katuyite n'urugero takaza ibiro katubwire mena majuscule takaza ibiro hamucu ukosha ngaha aye kutahura ko utahura kuzogendera ku mategeko agenga YouTube hama rero gacu ufite kuri create ugeze ngaha rero ucucagura ifoto izobonekana kuri channel yawe ngaha aye ifoto nk'iyi beni ibonekana ngaha ni ucucagura mu zusanze kumbura ufise mu machine yawe turaba yari yose ugacagura akarorero okay reka dufate ko kadushe kwiyesa kadushe kwinyene n'urugero sawa hama uhejeje gushaka ifoto uja kuri description ukavuga channel yawe ivyerekeranye ko ari utakaza ibiro ucubwira abantu bo ko expecta kuri channel yawe ibyizo bashikiriza bazokwama bitega kubona buri gihe ushize ko video cyushira nganye muri description ya channel hama bice bibonekera ngaha kuri channel isanzwe bena hari about niho bice bibonekera umuntu agiye kubiraba ntacabona icyo channel yawe ivuga hama uje kwandika description ucushirako nyuma ufise nka site canke Instagram account ufise konti kuri Instagram canke kuri Twitter canke Facebook ucushiramo ngaha nayo ikigaragara kuri channel yankuko urazinze kubona nkaho ukuntu bimeze ubona ko yari site
ni kuvuga akrize ko muri citeri mutwara kuri site kanaka hama haje naho hari Instagram nzindi gutya urabona ko kizibonekana ngaha hamukandika ko amajambo ushaka hama rero ibyo biheze ucu klika kuri save and continue. Tugeze ngaha rero urabona yuko iracabuza akantu cane turetse ko ata video imwe turashira ko abana ko ngaha kuri inyuma ata kintu kiriko kuri channel art naho nk'iko ifise ishusho iri n'inyuma ngaha imbona ko ata kintu nakimwe kiriko cumenga gusa ntiyambaye umwekere kurusha gukora iyi shusho iri ngaha inyuma channel art ukoresheje platform iri online ya gusa yitwa Canva candika canva.com kwa ko jinsi nsiyo account ikishoka yinje ariko wewe uraza gukrea account ariko biroshe cyane ni uklika ko gacushiramo email yawe hama iyo twa create hama gacu complete byose bigaca yuguruka muri icyo gihe rero umaze kuyugurura ucuza ngaha urabona yuko ushobora no ku create ama post ya social media zitandukanye nka Facebook cyangwa Instagram iza ifise dimension zikwiranye niyo post ukeneye gukora cyangwa inyimbo ukeneye gukora nka logo tusa ikikuzanira dimension ziba zijanye. Pour notre cas twandike YouTube urabona ko urabona YouTube channel YouTube thumbnail ni bene ifoto igaragara isanamu igaragara ku ma video yawe iyi niyo YouTube thumbnail cyangwa iyi doke rya foto ibiri hejuru kugira umuntu doke abone neza ibiri muri video n'imbere uko ashobora kuyifyonda ko ababona neza ibyo ababona muri video yawe niyo thumbnail YouTube thumbnail no kuvuga arashobora hagenda umuntu gukora ama YouTube thumbnail yawe urashobora gukoresha iyi nyene hama ureko dukeneye YouTube channel art ariyo yina babwiye ije ngaha inyuma iyi niyo YouTube channel art rero tukuma tuyikorera ngaha nyene no guca klika ku ngaha YouTube channel art hama urashaka gucagwa muri izi zisanzwe zubatse ugaca modify bisanzwe ugahinduriramwo izi zisanzwe zose disponible cyangwa ukeneye gutangura iwawe from scratch ushaka gukoresha iyi ahari banditse ko blank oneri gusa nta kintu kiriko gushaka ushasha ariko pomoka reka nkoreshe iyi iza yubatse kugira tunyarutse ducunguze umwanya umwete. Ico nkora rero ngaha ncangira modification cyanandikamwo hama ikiri no kumyesha byiza uraba mu ukandika juste muri kano gakaze bashoye kwerekana gutya kuko wanditse inyuma yo ngaha ntiza guheza ngo ibonekane. Urabona wanditse inyuma yaho nuvuze uri kwandika inyuma y'ino ntiheza ngo ibonekane aha iyi party ubona ibonekana ngaha isigura akakantu akakonye naka bisigura ko tuza kwandika muri akanyene ibyo byose bigahereramo byose muri akagusa canke ibonekanye naho ku machine usanga mu telefone umuntu atabona ibyanditse sinzi kurabona amachannel menshi ari amachannel usanga hariko nk'ifoto muri kabonekana igice mu telefone ntuyibone yose baba bihenze bagashira inyuma yo ngaha ubwo bishaka kugira byose nyuma ifoto wongera ko uyiminimize ibe ije muri akano kantu nyebe ntoyi. Okay, kuri channel yacu ko yitwa Takaza Biro reka tugire katwandika izina rya channel bavuze ko channel yitwa Kaze Marie Takaza Biro katwandikemo Kaze Marie Okay, ukeneye kongeramwo ibindi bintu ushaka kufunda ngaho kugira upload hagaca hajamwo doke ugatora ifoto mu machine ukeneye cyangwa ikindi kintu ukeneye imbari logo tusa ukashiramo cyangwa ugacakora mu bisanzwe ama image sanzwe yari mu ngaha urashaka guhindana ka application kurushana ukoresha ushaka kuraba ugafite logo tukabona ibintu byinshi ukuntu bikora. Rero umaze gushima ukuntu ifoto yawe imeze ucufyonda ngaha kuri download
hambara ikindi kintu nakubarira nuko wageze ku downloadinga byiza uraba ukateresha ntuze ya file intoyi ko ugize iyi high quality hari gihe cyanga kujamo ko ngabo baralimita baralimita baguha iteza kuba ifise maximum ya CMB ariko kesha ari high quality bari nini cyane byiza rero ukoresha iyi JPEG small file kugira bikunde ko ijako hamaro hajeje ukacufunda kuri download hejeje yugurura aho ishikira mu mashine yawe hama ukayikopya ukayishira aho ukeneye aho uza gushaka kuyibona facilement. Hama tugenda ugacuja kuri channel yawe rero iyi ni channel itwaje ukeye ugacufyonda kuri customize channel hama ugacufyonda kuri add a channel at hama ugacufyonda kuri select a photo from your computer hama ugacuyirondera aho wari wayibitse batanga maximum ya CMB ni kuvuga ugize ifoto iremereye cyane neza ngo yemere kuja ko bica byanka ko yijako. Okay, ni kuvuga ngaha rero ikintu uteza kuraba neza bana kuri television nini iraboneka yose ariko ku mashini nuko rero iyo washize muri ya interval nini namye ndabereka neza ngo ikwire ko usanga ibyo wanditse bitaboneka cyangwa ifoto washize kitaboneka icukurushanga kuri adjust the crop hamukara ukuntu kwa ajusta kapunguza gutya kagerageza kwa ajusta ku buryo ujye ukeneye ko biboneka ariko pour notre cas byose birabonekana katubigumize uko imeze ubona ko ibi ni kuri telefone ntoyi byose biraboneka ibyo ukeneye ko bibonekana hama gicufyenda kuri select. Okay, ubona ko iyi channel yacu yafise yatanga kugira agashusho keza yafise channel art igafita n'agafoto uri ikindi kintu gisigaye kandi nyamukuru harasigaye ko tugenda kugira ama settings kuko ucure ko kuvuga ngo wahejeje gukrea channel ngo wahejeje ni hamwe udashobora gushira ko video irenza 15 minutes cyangwa ugasanga ntushobora gushira ko thumbnail iri personnalisé iyi thumbnail ushaka kuyipersonaliza ugasanga bagucagurira iki thumbnail kibaye generated na YouTube donc kitari finyora tari wayikoreye ariko umva nivyo ngomba ndabekerera mu ma settings ukurusha gusettinga ku buryo kuvuga itangura channel yawe ushaka gushira ko thumbnail ukeneye canke ukanashira ko video ndende ireho ko ushaka naho bari amasaha 10 ukuvuga rero kugira bidushire gukora izo settings bisaba yuko tugenda muri YouTube Studio. Okay, gare hama rero dushitse ngaha cyo tugenda ngaha kuri settings hama tukadufyonda kuri channel hanyuma ikintu cyose dukora ngaha cyo twandika keywords doke ama mot-clés aranga channel yacu ubona ko ngaha channel yacu ari gutakaza ibiro nk'uco twandikamwo uburyo bwo gutakaza ibiro hamwe gacugira enter gaciba keywords kazo twandika ni gute gutakaza ibiro nk'akaro tukaso tukandika tuti imyimenyerezo ifasha gutakaza ibiro tugira enter tukandika ama keyword ama mot-clés aya afasha ko hagize abantu bari babe kwarondera muri YouTube canke Google ubona ko YouTube ya partner kuri Google ni ya Google no kuvuga ama video arabonekana na muri Google no muri YouTube no kuvuga ari umuntu arondeye ati ni gute utakaza ibiro muri YouTube canke muri Google
araheza channel yawe ikaba suggere ikabonekana mu nyishu abareka ararondera. Rero aho wandikamo ama keyword doki ibintu ama mot-clé yerekana ibyo channel yawe ikora. Hama rero ngaha naho c'est très important ucagura igihugu doke cawe. Hama icyo nobarira nk'akrende nuko pour le moment muri East Africa ibihugu doke vyemerewe kwinjira muri YouTube Partnership Program. YouTube Partnership Program ni njya programme yama publicité ku buryo ariyo managing ama publicité ushobora kujamo ama publicité akazaraca ku ma video yawe hama ugatangura kuronka amahera biciye muri ubwo buryo. Ariko rero hariho n'andi ma company ya third party companies yabaye yemewe na YouTube ashobora na nyine gucisha ko ama publicité duka akabigukorera agashira ko ama publicité hama ukaronka amahera. Ariko baravuga cane yuko doki iya YouTube, iyi partnership ya YouTube niyo iri haneza gusumba izo zindi zozo rero naho doki peu importe yuba washaka kwinjiramo ushaka kwadera. Ariko iyi ya YouTube pour le moment muri East Africa amapayi yemerewe ku monetizing doki kwinjira muri YouTube Partnership Program ni Tanzania, ni Kenya, ni Uganda doki muri East Africa. Kuvuga ubaye ari uri canke ubaye uhora utembererayo canke ubaye ufise y'umugenzi hamukaba ushaka uprefera kuzokoresha iyi partnership ya YouTube ushobora gucagura kimwe muri ivyo bihugu. Hama uko bigira ibi ni ibintu nzogenda nerekana ngaha ku YouTube ukuntu bigenda ufiyo ya mizi yo dito. No kuvuga muri ico gihe ngene bigenda biroroshe naho tobuze y'umuntu birabangutse kuko isifi kugenda ugakayayo boîte postale kuko mu gutesta yuko ari yuri barakurikira intuze ubufise boîte postale amakakurikira enveloppe courrier irimo agakode hama agakode niko uca kuzuza muri Google AdSense. Google AdSense n'ahantu amahera waciye muri YouTube canke kuri site amahera ashikira imbere yuko yarungika kuri konte yawe. No kuvuga rero iyo Google AdSense ya account barakurungikira po doke kuri aka envelope kuri boîte postale watanze muri ico gihugu. Hama rero ugaca utoye kuriye hama ugaca usomeye code ugaca uza muri iyo Google AdSense comme si ciba active ubwo nyene hama bikaba biheze. No kuvuga rero ntibiri compliqué ntibyoroshe cane. Donc t'as choisi le pays reka pour le moment ncagure nk'akarorero urugero kacagure Uganda. Iyi Uganda hama ugaca uhejeje ucuca ngaha kuri advanced settings. Hama aha naho niki kiri très important urumva ngaha iyi ni amategeko aje vuba akingira abana. No kuvuga nyimba ama video yawe uzohora ukora yerekanye ibintu by'abana ucuklika ngaha uzigo naho ko ama video yawe atabana bayata donc atari créé pour les enfants ucuklika ngaha. Hama uzi naho yuko wibaza yuko naho ukumbura uzohora gukora ama video amwe makabaye ari abana n'atabara abana ucuklika ngaha kugira uzohore udukuzura modifia chaque fois ushite ku video nshasha ugacuklika iyo option sawa. Ico kiroroshe. Hama rero inyuma yaho nikuvuga umanutse hepfo ukeneye ko ba subscribe bazohora bonekana harabagira complexe kwera utangura kuri 0 subscribers hama ugatera baduka pole avec le temps harabagira complexe bacha bakenera kunyegeza subscriber muri cyo ukeneye kubanyegeza cubu fyonda ngaha ntaheza ngo basiye kubonekana. Ariko naco bitwaye ni byiza kuva kuri safari hama ibindi byose ushobire kuko nkaho fyonze ko bisigura yuko utaboshikeneye ko hazoca ama publicité mwamwe or bishobita umuronka amahera makeyi uvuga ibindi byose ucuvyihorera. Hama rero hejije byose ucufyonda kuri save. Hari izindi settings kandi zikenewe cyane arizo sho duhereza ko ufyonda ngaha kuri settings hama ukaza kuri channel kuyo twagize ubwa mbere hama ugacuza kuri advanced settings hama ugacumanura munsi hama ugakika kuri status and features. Ni naho tugomba tuce duhindurira kugira umuntu ashobore ku uploadinga video iriho uko ashaka ntabe limite. Nako ngaha hariho longer videos, upload videos longer than 15 minutes. No kuvuga ngaha ntihiri enabled. No kuvuga upfuye kure kuko nyene ntihosha ko video irenza 15 minutes byashobora gusanga information ibaye ndende kuruta uko wari wibaza. Muri iki gihe rero reka dufite kuri enable. Muri iki gihe dusaba yuko dushiramo nimero ya telefone kugira ba confirme ko uri umuntu utari robo.
muri ico gihe ucagura igihugu nyene urimwo canke ikihama ugaca ufyonda kuri text canke call nyimba ukeneye ko baguha code na call canke nyimba ukeneye ko kurungikira message uca uklika ko ngaha kuri text canke call hama ugaca wandika nimero ya telefone ngaha uca wuzuzamwo code bakurungikiye 293607 submit no kuvuga hayi byaheze byakwiye byoshoje kuba active. Urabona ko cette fois-ci biri active, turashobora gukora video ireha ko umuntu yifuza nayo yari amasaha menshi. Hanyuma urabona ko na thumbnails zaba active, custom thumbnails, choose your videos thumbnail by uploading your own. Nukuvuga urashobora no gushishira ko thumbnail ushaka. Umaze gukwiza ibisabwa kugira ushobore gutangucisha ama publicité ku video yawe utanye kuronka amahera, no kuvuga muri ico gihe uzoca YouTube channel yawe uhoriye na Google AdSense. Ariko pour mu bandi birakenewe kuko usipoza ko channel ibiri mu ntango nzogenda byekana uko imisi izogendera arengana kuri no channel. Kuvuga rero ugeze aha channel ibiri prêt kugira utangure gushirako ama video ibiri prêt mu gushirako video ufyonda ngaha hama ugacifyonda kuri upload video hama gacutwara mu mashini ugaca heza ugashirako ama video yawe. Nuko rero ndizera ko wabonye ukuntu ushobora kubaka YouTube channel yawe urafise ifoto y'ukuntu wobikora y'ukuntu wobigenza ukaronka YouTube channel yawe bitagoranye. Hama nyuma ufise ikibazo nyuma ari ikintu utatahuye nyuma ari ikintu utabonye neza urashobora gusiga commentaire aho munsi ukambarira nka kwishura canke ukana propose tutorial ukeneye kubijanye na YouTube channel yawe washaka proposa. Hama ambonye ari byo nkakora video ishobora gutanga umuco kuri ico kintu kana kanaka wogira kijanye na YouTube channel yawe. Nuko rero nyimba utarakonekta nanje ku ma media social nka Facebook canke Instagram canke Twitter urashobora kuhurikira nkoresha Armstrong Will nk'izina juste nkuko nyesa munsi. Facebook niyo nkoresha Armstrong Will irambona. Hama nyimba utara subscribing kuri channel subscribing kugira uko mbona notification chaque fois shinze ko video nshasha. Hama merci cyane mugire byiza, see you in the next video.